cette fille. Basi tu akantu gatoyi katwi basi. Mfana ndazi. Singongo tubwire histoire guys, yose. ndazi ko mukunda urusaku. Kandi ndazi ko vyari ivyo kubimenya, but benturo biri official yuko tutakiri kumwe akubera impamvu zacu bwite. Gije kuraba ama emission yiwanje ko deja ndazi nakwita vyari ibintu byinshi waravye vyiwanje wanteguye je suis sûr. Antugo ubona ntakimeze kwa kundi nyene. Je mbona ari sawa. Nenkugi ivyo ariko aravuga nibiki. Uba kamera bari bavuga ngo ntagisusagira. Iyo ni zigo y'abagore ya mwana. Ishari ni ikintu cya mbere kibi muri Isimana. Ishari nice. Guyawe y'abahungu ukunda abahungu ameze gute? Barebare, binzobe, bavyibushe, bonze. Shimbari ikintu gikunda kumbako. Ndakunda gusanga kwisanga muri relation. N'abahungu batari gusaca. Birambabaza you can't believe. Ndakunda ko bari. Mure cyane. Umboga. Okay. Afise melanine yirabura po chocolat. Kaburi. Kamore. Numasare ndabizi ivyo ugomba uvuge shako naso naravyakine nari yakiriye peut-être kandi urazije ndakunda abatipe bavyibushe ndakunda ibibunene kimwe kivyibushe kimwe cicarira mu ntebe kikuzura intebe yose urumva hahandi nzokwegamira nkaryama neza dufite nk'aka voyage turi nko ngabo umuntu avyibushe n'umuntu ari w'umuboga biratandukanye rero ndakunda boga en même temps ndakunda abantu bavyibushe gose waruvuze umu ex ankubise twokwicana arasta umubita nkande wewe uramaze kugwana n'umuhungu na rimwe kabiri aje ntaburofa nkunda vraiment umubita nkande t'es mon père ninde yatsinze uwundi abakunzi wa Magic Channel TV ndabaramukije cyane mu kiganiro muri kumwe na Ornella Kimana nizere ko mumeze neza nje ndakomeye cyane gose nibaze ko mubibona ariko anyways uyu munsi ndafitiye umutumire umwana mwiza umwana mu muji umwana atovye mtoto wa tentere ya blanc upo yo baradubiwe karibu nice merci kumwe uratekereje niko ndadumira bot na urayifise. Ah bon, vraiment? Merci. Ako vraiment murabona ko nice arakabaju. Akabaju urazi ko gisigura intuzenya. Inzoga. Oya. Intuzeya fesse ya singe. C'est vrai, ndubiwe. Izo zavuye he? Nuguri. Shaka kibaze bakikubwiye muri commentaire. Mu bisanzwe urantutse ngo ndi face ya oya tuzi ko akabaju akantu nyene kari mignon you see gatoyi mekeza ako gahere nifise ku muntu nto babaye mu kugatoka ico kibazo bamaze kukimbaza uno munsi abantu twawe bakimbajije ubaye wa gatandatu really oya si cyane biri normal nico kimwe nuko Jean karaseruka gushika mu kanwa hamufungo bicu bigenda gute bien kari munsi hariho abagashira hejuru kakaba kari hejuru gakarambereye quand même uraberewe cyane gose anyways hari ikiganiro twabonye uvuye mu Rwanda hari mu Rwanda nyene cyavuye Etats-Unis ibaze pe wari nk'uraho ngo mu Rwanda ngo niho bazanye amakamera ukwakira nkuko kose yagwa why not wari wagiye gukora iki mu Rwanda hanini nanagiye kuruhuka kuramukanya dafise famille nanagiye kuruhuka kuramukanya no kwiga cyane ingene abandi batera imbere kuri social media kuko fait barafise ikintu kinini badusumbije umuntu yobigirako wasanze oduha nk'ibintu bitatu wasanze badusumbya ino tudafise views bafise mwe murazifise oya Jean kuntu kugira bazironke basi none we bon woraharira yuko mu Rwanda batadusumbije ikintu kinini oya mu Rwanda je sais barazidusumbya gose yeah of course donc biva kuki so barakorana bafise imigenderanire baragira collaboration barakundana ntibasuye kumfata abaje ya barakundana entre bo nimba ari nk'ikintu bagomba ba branding bateza imbere baragihanahana kugira ngo kibashe gushika hahandi so rero icyo ako nakabanga ndakwibiye by the way kuko nzokugurura ishuri
Okay. So kugurira ishuri ivyo si Uba, vya gusa. ubwana bahera Si vya gusa. abahera yarishe yidege nazo Voke Ngomba ndabivyaza kuyamusubiza. umusaruro. Ya baradusombije baraturuta cyane antuka mu bijanye na social media. Ya n'imikorere yabo ntibisa cyo kimwe n'ivy'iwacu. Ikindi bashije kubona ubona badusumbya gose niki. Apa iyo collaboration y'ukuntu bakorana bafise strategie ziwabo. Sinzi ko hora ubona ama emission yo mu Rwanda bararondera emission ya yindi azo gukorera emission hamwe uvuga uti wow umengo akubuzaniye ibintu warushaka baratigita cyane urumva barakora cyane n'ingufu nyinshi muga twebwe nkuno munsi wonye Magic Channel yatumiye Nice Sky nawe utaronse Nice Sky umengo nta kindi kintu uko nimba twatumiye Legend Linoji utarabonye Linoji umengo nta kindi kintu ukora aho bobo usanga uyu unye nimba mugiye ataronse Linoji abarazana ikindi kintu ariko ikiza naco ne gifise content abantu bakeneye kubona so urumva ndiko ndakwigisha utararihamenya ava Ya ntaco okay basi nsinza kuvyigisha abandi bamaze kuvyumva nawe kuramenesha amabanga wewe rero utari conscient y'ivyo mvuze ni atari sino nashaka kubaza ikibazo ico nashaka kubaza cyane en principe nice umuntu avuze ati ujya muntu no mu beach kuri wewe utahura iki mu beach mu kirundi bavuga ati imaraya ico si kirundi ni Giswahili yo none mu kirundi ni ukembeka mu kirundi acaba indaya none kijambo atari wari indaya ni kinyarwanda seriously okay ngira dushira ko i rero sinzi ikirundi ukuntu bakivuga indaya ya okay numva ico nyene ya upfutse indaya numva indaya nyene numva umuntu yidandaza kuri wewe ico kintu ni gute ucumva gute ni giki kuri wewe umuntu bakubwira ati ni maraya ucu ubona iki exactement chambona umuntu adandaza sex yiwe kubera amahera ya ne udandaje sinoti none no hariho nka par exemple nk'abantu usanga badandaza sex yabo kugira usange bagiye gufasha canke maybe kugira fungure uko usanga bayiho nabi kuri uyo umwita ko ari indaya none ntabikora kugira ngo abikuremo ikintu ntatanga ikintu kugira bamuhe aronke revenu donc umuntu witwa indaya n'umuntu adandaza sex niko mbizi niko nakunze ndavyumva hama nk'ubu tuvuge urafise boyfriend sivyo muraryamana and then à chaque fois bihetse akaca gwa amafaranga akumva ko ari obligé kuyaguha nk'uyo umwita indaya umushira muri yo mwagize négociation canke yaguhaye uko nyene yaguhaye gucyo nyene mugaba yumva ari obligé kuyaguha au fait je urazi ikintu nita kudandaza ni ikintu wadandaje ukanegosia n'umuntu mukavugana ukamubwira naya bimeze uko niho numva yuko wadandaje muga mu gihe umuntu yivolonse sinavyita zokwididaya urumva ntayo wasabye nta négociation zabaye okay nice penturo murajari kumwe no biri official by the way mwaravanye utubwira impamvu mwavanye ibaze ngiye kuvuga impamvu kuri kamera oya birashobora ibintu bisanzwe maybe ti yarancitse ivyo bintu bisanzwe gute kandi wumva twaravanye ivyo bintu byatumye tuvana wumva byo ari ibintu bisanzwe écoute moi cette fille basi tu akantu gatoyi katubye basi mfana ndazi singongo utubwire histoire guys ndazi ko mukunda urusaku kandi ndazi ko vyari ivyo kubimenya but benturo biri official yuko tutakiri kumwe akubera impamvu zacu bwite basi mwagumye muri abagenzi of course yes ubu muhuye muramukanya bien takibazo why not none hari umuntu yanyiciye nta muntu yanyiciye vraiment sinumva yuko ase kutubwira vraiment kutubwira ico bapfuye kandi no none ufete abantu bari muri relation bafise utuntu twinshi ari byo tutahurije ko andani biba ngombwa yuko aja mu nzira zibibe nanje nkaza muzi wanje mugabo pour ne pas dire ko ubugenzi bwaheze ntiwababaye gose ku mutima bimuvanye wewe ureka kubabara genre ya twumva ko yakudeceive no ndashaka kuba ari na jewe nari mu makosa by the cyangwa ugasanga ni imyanzuro yategezwa ko ega hari igihe usanga ikintu gikunda niho urabona ko hari igihe usanga n'impuzu urayikunda gose urayikunda vama ku buryo mvuga ati nice ntambaye ishati ndiko ndakora emission mengo sindi comfortable ariko ugasanga iyo shati
ndamaze kuyikoresha kenshi urumva sinoguma ndagize si uniforme ya Bujatan TV si uniforme ya Sky Nice News ni ishati iraho so ndaba oblige kuyiheba kugira ngo ntori ibindi brand yanje bandanye donc utweretse exemple kwiyo shati donc nukora ko waramuhimbye ukuri invent ibintu oya kubera ndabwiye yuko hari ibintu bon cyaze ubwa exemple kuri ishati hari ikintu uba oblige guheba kandi atari kucanka atari kucanka kandi bidasiguye yuko ndayitaye sinzi usaba kuyambara no ndi munsi nzoyambara ngi ahandi hantu nzoyambara mugabo kwa nayambaye kenshi vraiment n'abakunzi banje bayirushe reka kwanza mindure gato canke iracafuye muri no mwanya so urumva okay birakubabaje wari umukeneye ari singo ndasavye oya nanje ndi déjà prise ako ega barambona none ubwira ko haco bitwaye kugira utuntu tutwetaje kugira akabati kagerekeranye cyake mu kaze nde nivyo njeje basi ivyo bantumye nivyo bambwira ati genda ubwire nice mubaza ati bimeze gute okay bagutumye voilà ubu uri kumwe nande basi aje wenyene oya sheri kuri ndamuvuga cette fois-ci utamuvuze aje muri no mwanya ndi kumwe na Bujatan TV ndi kumwe na Sky Nice News ndi kumwe na Yesu of course yes oya seriously umuntu kapitene ramuzi kapitene de la capitale mu journaliste abikora neza kandi ariko arakora cyane ariko aratwika muri no miss ndamubwira ati na relation imwe mfitaniye bon n'umugenzi wanje turakorana muri Sky Nice News n'umucollege turahanahana ama content nkuko nubundi dutegerezwa kuza kandi nawe usofoke tuza turahana ukinjira nawe tugaza turahanahana ama content akomeye cyane yeah donc ni musohoka non pas du tout ko twese twazi ko ari umusohoka no kandi turazi ko mvuye gukorana emission kwa koresha umwanya nawe akambaza ivyo nyene ivyo no nibi cyane turaberanye abantu benshi gucomba atari ibintu twihweje vraiment twati ibintu c'est vrai bon murashaka kuba murabona ka image mukabona umengo kotesa muratubwira sha mukara mukabona umengo turaberanye muratubwira sha okay nice Kyle musanzo ga rero mubitanguye ivyo muzoce muraja kunteretera kweri ki we ntazi kudraga cyese nzi kudraga normalement n'umuhungu adraga si umukobwa adraga kubera iki ne twese Imana ntiyaduhaye umuntu yego mugabo basi en general no ntituye imico nakaranga iyo mico baramakije musura sense yo kinyugarira hano dufite umu cameraman wacu ngo kubise ngo yarakurondeye arakudraga nibyo in the squad squad ivyiwe turabisubiramwe in pop guys ladies and gentlemen hamagaye nice Sky kugira duteye inkuru gatoyi ko twari tumukumbuye muri magic tumubaze ça faisait longtemps presque une année ariko dernièrement ubuzima bumeze neza ça ni bon ça va ni bon nabo baguma bambishira ngo nonze ubona nonze ndakwibuka neza kera ugerageje kuraba ama emission yiwanje ko deja ndazi nakwitavye ari ibintu byinshi baravye vyiwanje wanteguye je suis sûr ubona ntakimeze kwa kundi nyene je mbona ari sawa ne nkugi ivyo ariko aravuga nibiki uba kamera bari bavuga ngo ntagisusagira iyo ni nzigo y'abagore ya mwana ishari ni ikintu cya mbere kibi muri Imana ishari mu Rwanda rero numvise bavuga ngo ishari ngo no ku ntebe ya Petero mutagatifu ngo yaragirira koza kwa maboko ishari gusa acarahara ishari rindira ingana za kumonta iki kiganiro ni ibintu biri kure guys ni muri rabira ikiganiro rindira turangena za kumonta iki kiganiro abandi bashitsi baje muri magic murabazima n'est-ce pas baba bafise utuntu baba bafise amagurte yuzuye ibintu biko wapi sasa baguhaye ariko Scott n'umuzi ndamuzi sawa yaguhaye ariko none wabonye vyankoreye nice Sky ni giki kintu wabwira abakunzi bawe shokunzi banje abakunzi ba Nice Sky premièrement no basaba cyane kunshigikira
nkuko basanzwe babikora guys nukuri ndakunda ukuntu abakunzi banje batarambirwa umva baguma biteze bishasha kuri Nice Sky bapfa kubona gusa Nice Sky bagiye kuraba bimeze gute ya ntibatinya no kwerekana the way bankumbura the way ya nico gituma rero no basaba cyane ubwo rukundo barubandanye kandi ndabasaba cyane kutarambirwa ya ça arrive des fois umuntu akaba découragé cyangwa ugasanga hari ibisanga vyabaye ariko nanje simba ntekanye batariko barambona dawayi rero no basaba kuza kunkurikirana cyane kuri Buja Town TV na cyane kandi bagasimbura no kuri Sky Nice News kugira ngo babandanye babona ibintu biri on time biri top biri bigezweho urumva nice guyawe y'abahungu ukunda abahungu ameze gute barebare binzobe bavyibushe bonze shimbara ikintu gikunda kumbako ndakunda kwisanga muri relation n'abahungu batari gusaca birambabaza you can't believe ndakunda abahungu barebare muremure cane umboga afise melanine yirabura po chocolat kaburi kamore numashare ndabizi ivyo ugomba uvuge shako naso naravyakine nari yakiye sohotse parle vuga none uroba melanine kabisa iyo irabura canke po chocolat basi hari umutipe usanga yirabura sheri ugasanga yirabura atwenze mu kanwa kabona bien en fait icyo rero kiranshyitura rwose umutipe afise mu kanwa heza abo ni none cyangwa rero kuri babandi bakubiswe sorry ndabemera rero ngiye ko turi no kuri kamera nyene sorry so ntaguciriye urakoze kunshiramwe nyabuna nagomba ndiyabuze gato urakoze nyabuna bandanya sha ndaguciriyemwo none abo batipe ubu kunda nakufise biranacanze okay izo guzawe kubera iki batakurondera nuko nawe utoburi guzawe peut-être quand urazije ndakunda abatipe bavyibushe ndakunda ibibunene kimwe kivyibushe kimwe cicarira mu ntebe kikuzura intebe yose urumva hahandi nzokwegamira nkaryama neza dufite nk'aka voyage turi nko ngabo umuntu avyibushe n'umuntu ari w'umuboga biratandukanye ya rero ndakunda aboga en même temps ndakunda abantu bavyibushe gose uzi gituma nkunda abantu bavyibushe umuntu avyibushe cyane abafise amahoro sanga muri relation kandi ndakunda kwisangana nakunze cyane mugani kuri ni accident ziba zanguyeko none mu ex waza kubibona ndumva gute none ni ihangana none ntangana na Scott none duharire si ibintu biri hayel cishiza agafoto kiwe ngaha Scott namba ari umuntu iki kiganiro nice umu ex wawe agukubise ureagisa gute premièrement je ndank'umuntu ankubita kweri wo tumuntu umbwira nabi kunkubita tena mengo sinzi ukuntu wafashe hama musohokana musanzwe musohokana naho warufuze umu ex ankubise twokwicana arasti unkubita nkande wewe none uramaze kugwana n'umuhungu na rimwe kabiri aje ntaburofa nkunda vraiment unkubita nkande te mon père ninde yatsinze uwundi shantuka nta competition yarimwo mugabo numva umusigira kandi nakagusigira kandi yes fresh ni egarite kwanza nkubita kubera iki nkubita nkandi bana ivyo bamwapfuye arabavuga ntandero bagira peu importe je none oya mwizina rya Yesu iyo dossier tunayubike nice tumaze iminsi tubona amafishi asohoka hatangiye ya dramati ubutwo tubuniza biface agomba yigire Australia ku mupaka w'isi n'ijuru ushika n'ubu ntitwemera ko azogaruka ni ku mupaka w'isi n'ijuru hariya urumva none nka wewe uvyakira gute ntawe uzi ko baronse n'amaviza ntawe uri sûr etu ugasanga basohoye n'amafishi n'amaprix bagashirako wati kintu je nizera cyane nawe none nka biface yoja kwinventa base nkiyo kugira bigende gute and then niyo concern tubone n'amavideo none ntiyumva ko abari kariteranya n'abafana je nibaza yuko ivyo bintu ibyo bintu byo gutegura ama concert cyangwa ngarasohotse cyangwa ngwiki nibaza ko biba biri serious
niko bon je ndavyizera gose ko sinumva bibo intérêt barashobora kuba bari serious ariko ugasanga ntibaronka visa tuvuge nko muri ambassade barabimye visa mugabo twe tuvuga le fait ukuntu baca basohora ama fiche directement usanga atana ama visa bararonka nirumva bon fait kaba hagiyemwe ibintu vy'imikoshi nyene vya dramati navyo je ndavyizera je ndizera gose ko biba biri serious kandi hari igihe mani ibintu ngo vya visa n'ibintu vy'indege ngo nta sinzi umuntu numvise avuga ngo nta bintu vy'amasengesho bijamwe ngo nta gifumu kijamwe iyo vyaramutse biguharira birahara iyo vyaramutse ari bikunda birakonda jewe kuri je mbona umengo bon c'est sérieux kandi abashushe utegezwa gushuha urazi umuntu akubwiye Ornella ambwira muri uno mwanya umuntu arakubwira ati mu gitondo ca kare uvye kuja Dubai ewana woreka guposta vraiment entre nous avoir base oya nashobora utegeza guposta dawaye rero novuga ati biguhariye nyene nta kundi mugabo sinibaza yuko bopfa kwinvanta ngo tubigire uko ngo juste kugira duhabura abantu sinibaza bon simbona intérêt au fait. Okay. Abakunzi ba Magic Channel TV turabashimiye kuba mwafashe umwanya wanyu mukicara mukaraba ikiganiro kuva ku ntango gushika ku iherezo. Turabashimiye gose mushaka kwibaza mu bandanye mudusupportinga utaragira liking utarakomanta tubwire kandi mu comment mubwire nice film kwaberewe nimwe mubaniye we ko wambaniye no waberewe nusitabivuze none ubivugira ngaho nagira urabimikira ifoko ndabikubwira mu kiganiro mugabo ukabibwira jewe kwibwira abakunzi ba Magic Channel. Okay. Uraberewe nice. Merci beaucoup. Turabikesha styliste wacu. Tiff Msafi ndamwita Tiff Dangote. And to guys ngira ngo ukeneye cyangwe. Mugani wabara ukeneye cyangwe. Ukeneye kwambara neza ukaberwa kandi ukumva yuko uri Alex ari umuntu kwambika man ukavugana n'umuntu jewe twavuye ambohere mu mpuzu gawe jewe saga yakwambitsa ibintu uko wifata umengo kimwe kigo kirakoroka kigo kija hariya ikindi kigo kija hariya kamengo ni imvutano cyo kintu cyambere kigoye ewan utazimenyereye ziraguhari nabyo buzi nyene sega tubikeshe Tiff Msafi rero yakoze cyane by the way ukeneye cyangwe cyiza kwambara neza ja kwa Tiff nawe ndagutumiye baido kuma era make cyane uratese turavugana ahubwo yego ndagwe contact urazimpa sheri Ladies and gentlemen mugire umunsi mwiza abayiravye ku murango mugire ijoro ryiza abayiravye bwici bizu